nshobora gutuma ikintu ugasanga kirazimvye bivaye n'amahera ufise ariko je ubu nta kintu na kimwe nshaka uretse ko kwitaho umwana vyonyene. Nebera icyambere wambwiye ko afise inda ya Tresor ubona ari kagendana nande. Ana nakakabire hajya ni kimishatse ukuntu esti shani we bariko barakururana imikururano yabaye kururu Esti kandi ari umugenzi wa Tresor. ahubwo je ndabirabika nancanga gusa rero nyene ko ndabikubwira uracara umunyeshuri bera yarakira umunyeshuri nuvuga ngo hari amahano wikururira bisi nyene mvuge yuko azogukurikirana azogukurikirana nyene basi nyene agatuma akwicira akazoza kawe kari keza ugasanga karabaye kabi mu mwanya wa Bera je sinumva ikintu yabuze. Nanje rero nivyo bintu nyene bintangaza. Bera baye muri famille nziza baramukunda abavyeyi biwe simbona nyene impamvu gusa nyene ni impanuka yamubayeko sinovuga ngo niki sinomutwenga nanje birambabaje two ndakubwira kubera ko nyene uri umugenzi utazavana wishora mu ngeso nk'inzi wiwe kandi rero nari ntemba ndanyaje ndashaka kugenda hari ivyo nyene naje mwino onye ruguru mva nyene ndasumanya muci Bera arambabaje nana kimwe Alex. Reka kakanu ndagasubiremo. Uyu mwanya nkeneye ukuri kwanyu muri babiri kandi kose. Sivyo? Ese wanyumvise? Bera wanyumvise? Karibu rero. Urazi ko ntari umuntu uri ivyo bambwiye byose byaramaze kunanira kandi ubwo amakosa yaje Subiramo kantu numva. ati ivyo bambwiye byose byarananiye gukora kandi ubwo amakosa yiwanje n'amakosa ya Bera igihe wamaye cyarasize cyaramaze kuncika kandi ntaco ndiko ndabara yuko nokiza muri kano kanya. Eko sinzi kugira muri kano kanya nta kintu na kimwe mfise cyo kwisigura imbere yawe. Ese ibyo uriko uravuga urumva ko gira gutya wumva gira ku mutwe uwo mutwe wawe wumva ntabyo kora Nabikiza okay nta mazi ari usengende mama ndabona kumenga nakurakaje kandi kuko nakurakaje kuva ku mwana ariko mama nawe urakeneye kumenya ukuri koko uri nkeneye kumenya n'ukuri kurenze ukonze. Mama Bera jewe niyumvira ko kibazo kano kanya ushaka ko ndabivuga kangahe uyu munsi ntuzi ko sankorewe. Mama Bera ego abantu benshi turakunda kwishira mu byago turakunda kwishira mu bitandukanye kandi biteye ubwoba ubu ni situation ndi muje kano kanya ntabwo jiyarinda. Bera gira ukure mama wawe ariyo gumamba bari bacha Nenda ukuri mama Bera nivyoroshe Bera ntabwo ushobora kubwira mama wawe je ndiko ndababwira ni mungire ukuri kwanyu ntabe ni nkeneye. Bera mama wandaze ararakaye kandi ndaze kanyumvira nawe. Mama Bera nizira siko no munsi ugiye kona yuko ajata chafi se kwesa kumwana wawe.
ari je natenda ntabwo ari je natenda bera okay ninde mama bera umuhungu yatenda bera hari ngaho igitego S.2 aho rero muri ko barandunguruka mu bwenge urashaka kumbwira amapera tabura S.2 ntabwo S.2 n'umugenzi wanje yanka kubona mbabaye nico tumwe ko ari tamana by'iwanje none bera nigihe kingana gute wowe nagushize ahantu hakwicarika ngo mbwiza ukuri imbwira ibintu ko bimeze warabimbariye ariko sinigeze ndabwira ko ari S.2 okay wabimishira igiki ese mwebwe mwashatse gushika kuki kugira ngo mushobore kundunguruka mu bwenge mungira akantu k'akarofa k'akagugu nka omenga genda umuntu ushobora gukina nk'ivyo mwiyumvira mwebwe Ugama jende kugikosha cyane ntabwo goroshe na gato mama uri ukijiri nkubwiye uri kumajambo je wamari uri buka ibintu wambwiye nkore jewe mama washatse kugira umwica kandi kuko naranabikoze narabigezeko ariko nasanze bera nafite umutwe akomeye cyane ntabwo byakunze umuhungu nawe yamuteye nawe ngira afite umutwe ukomeye ubu rero ato uhore ureje mu ngizo umwicaye mama sinabwo ndakubwiye ko umwicaye ushatse kuvuga iki nawe ariko bivanye n'uburyo wabimbwiramo bibonekana cyane yuko ari ikintu cyane barushaka gushikara ego base barashatse gutata akazi cyubaye mu muryango ariko nubwo buryo wabishize wabikozemo watumye jembo umuntu mubi cyane mubaze bera nyine misi turiho nuko ndi nyarantiye sivyo ariko uwamutenda ntabwo ari S.2 ndamukwereke ndazura mumenye umuhungu uramubona Iwani wayone nibusaga umwana wawe andiko ndabona cyane mama nuwonyene washatse kungira umuhema washatse kumbana nko mwasi wawe ariko mwene kubikora n'uyu bera ndibaza sinamurenganije mwanyereka ifoto ndetse aramuzi pero uyu muntu uramuzi n'ishuri bera uwo muntu uremezanya ko wari yaguteye inda nshaka ko ubivuga mu majambo ego shanke oya mama none kanje burashitse mama bera bizira ko kana je kugira ko nakaza kucizera udasura ko mbona nk'umwana mubi ariko uyu ndashobora kuguhuza nawe hama mukabiheza ari unasura irofarofa nkiyo imbwa y'imbwa bera mwana wanje wamburanye iki koko wamburanye iki bera
Bella icyo nsabye ga mwana ngo ndakikwima kweli wemeye kumpimukira hongo mama narakwiye ko atari byo kweli wemeye kumpimukira ga mwana iyo tumuhura n'umuntu muzima basi hatuma havuga nti azoshobora kugutunga azokwitaho nyene ariko vraiment umuntu azokumarira iki Bella urabona azokumarira iki by'ukuri ubishize mu gaciro akaba karabaye ibara naramaze kuryambara nta gisigaye to ese mbabarire cyane ntabwo nigeze ndakurakarira kuko n'abagari sawa hanyuma ibisigaye njyewe ngiye kumenya icyo gukora Jessica aho wewe nyene uriyumva amahoro n'akazi kawe akazi k'ubugome akazi k'ubwicanyi Ciza jewe wewe nyene ibyo bintu sinko ndabitahura ashobora kurawuda neza Jessica nukore kw'Imana wewe ntuzoja mwijuru ijuru ntuzoribona uzosha mu muriro udokombere tuntu uherengetera Ciza ndasavye umbwira ibyo bintu nta kimwe ndiko ndabitahura urumva usigaye uri dogiteri w'abantu bakura inda jewe none ibyo bintu nta kimwe ndabizi ayo makuru ndayazi wewe kabera niwe wakarondera umuti wo kugira ngo ijya ndiveyo oh my god oya nawe vuga buke buke ntibahave batumva basake batwumve wazirani barazi ko mfise umunwa bera niwe wamuhaye idawa Ciza vuga buke buke amakuru ahubwo ndayaguye jewe bera baraje barantakambira bambwenda barondera umuti wo gukura inda nanje urabizi ko ari byo nkoramo banzaniye amahera nawe uraza amahera yaguze umwana w'Imana jewe ninde noreka kuyatora wo kutuma wemera inda z'abandi wazimaze rero zikurayo oya numugenzi estime numugenzi yarajana ntakambira ati jewe umugenzi wanje bera urumva muhiri wabo bazi ko ari wamuteye inda umva nanje ko byo babinkweze ibintu nk'ivyo ndamubwiye ati sawa reka tuvyumvikane nk'umugenzi ndagufasha uri mu kibazo rero ivyo bintu umva ziyo bizoherera nawe ucuja ngaho ukavuga mu gisite yose kagenda uravuga ati umvirize ndakubwira wa mukobwa je sindakubabaje ahubwo niwe wambabaje ukuntu wofata umwana nk'urya muto ukagomba ko bamukumbe igane yo muhitana aho nyene nta mwana muto yubako kaja gusambana agatwara ninda abana ni batwara inda yarakuze rero arakuze umaze kuba wotwara inda ubukuze yego mama yawe ubagiye mu bintu bizi muko je rero iryo banga umbwiye sindaribika ndarimena ushaka ko ndarimena nanje tugenda umeka moya hanyuma nce ngira iki nce ndabihora mama yangu je nanje ujampaye ndabivuga none nanje nzokungukira Ciza basi jekize kiraza turakani vugane buke buke yego uroroha ndashobora uko ivyo bintu birashobora kunkwega babitwaye mu tugende rero nanje umbe ninaramuka ndaguteye inda kandi mbiriza rero twumvikane naramuka ndaguteye inda jewe ukazoyikurayo nzoca ndakwica oya Ciza naho tutobishira muri ibyo ngo nje kuguha kambi wahubwo ndagucorera nta mafaranga nkeneye urampa ntoma je ndabivuga urampa ntoma oya Ciza reka tuvyumvikane ndatangura ngene ndakomba induru gutanga imiti yo gukorora inda tugende rero umpe tugende umpe amafaranga oya ndagucorera tugende umpe n'ibiki kazibe je amafaranga yiwawe ntayo nkeneye tugende turatahana idutaha reka ngene ndabivuga wajirani nimuze ndabereke umukobwa ariko aratanga imiti yo gukura imbanyi na bera oya bihota gusabye n'ukuri kw'Imana bafite imisebo urama numva ngo basi pfumenda tugende ndagupompore none wiyumvira rero yuko nayerekana naje imyaka yari myinshi narabago ako kantu mama yawe kiwibutsa mo kwicuza mu buzima Allô? Allô? Oui. Meze neza bebe nawe.
Ahantu mbeshe amakuru ni meza uretse ko ndagukumbuye. cyane nanjye ndagukumbuye kandi Sure. iminsi ni myinshi tutabonana no kuri None tuzobonana ryari? gusa nyine ndiko ndapanga kuduga ko ntumva inkumba ari nyinshi ndakumbuye gukora kuri ka kabebe kanjye Nako ne karagukumbuye. mu minsi ndashobora kuduga kuri numva ndagukumbuye umunsi wanyu rero bimeze gute mere wawe ntarabikaramwo papa ntarigera azana bimwe ariko uhari ngo amenye ko ufise None kuri mukuza nta kuntu tuzavugana ne waza. Kubera uri mukuza. Ozo. Nta kimwe basi. Allo. Utinya kuri telefone nzoza bivuga ni basi. Sawa rero. Sawa, uzonzanira iki none? Ntabwo mbwira icyo nzokuzanira mbwira wowe nyine icyo ukunda. Ko naribagiye byinshi nk'ubu usanga byarahindutse. Nshobora gutuma ikintu ugasanga kirazimvye bivaye n'amahera ufise, ariko je ubu nta kintu na kimwe nshaka uretse ko kwitaho umwana vyonyene. Bebe mbwira nta kimwe basi. Nanse. Uzonzanira icyo ubona ushoboye kandi nazinguribagira ntukibagira intushero wakunda. Oya bebe nta kibazo sinzobyibagira. Nzoraba ikintu nshobora kukuduganira nawe kikunezera. Sawa, merci. Sibyo? Bizotuma dukunda umwana wacu gusumba. Sawa. Bebe basi sezera basi. Bye. Bizu. Nese nakubwiye. Nene kusezera sheri wawe sezera no. Bye. Basi ntabwo nyamba wara. Oya noguheba vraiment ntububizi. None sezera rero. Bye. Bizu. Bye. Nta kundi kubera ntubishimye. Bye kandi ndagukunda. Nanje. Mugoroba. Nawe. Reka turekane n'ivyo rero nakubwiye. Uzi n'amakuru. Ndayabariwe. Uzi ko Bella afise inda. Inde. Bella. Kagira inkuru ariko afise inda yande. Nuzi umuntu bagendana. Ninda ya S.2. Konza rwe bagendana cyane. Oya, pana S.2. Ah bon? Trésor. Inde. Trésor. Trésor sanzwe nzi umugenzi wa S.2. Trésor. Kabo. Birakomeye. Ahubwo mviriza, wari wayashaka amakuru yose uzakunda. Muhira twicaye tuyavuga. Nukuri jewe nzoza urumba bigorusako. Nariko ndihutura bibaza ko twahuye ngomba ngende nyene andaguciye ku mayange. Asha, sije nzobona harageze. Nzoza umbwire. Sawa. Okay. Yumukana mahana yumukana. 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 Muri hanze. None kuri cya kibazo bimeze gute? Kuvyerekeye birya mama twabwa ni mu gatondo. Yatumye kwa mugenzi wanje sinda turamunsi. Yego. Twarigeze kuzana ni wawe. Yamutumye ko nta nivyo narindi nagiye mbona anza ngaha ahanye bari banabimishije. Hama bavuganye twese turavugana. Hama mumara no kugira nisa arazi ko ari S yanteye inda. So yavuye amenye wanteye inda. Yahavuye amumenya. Yavuye amumenya kandi nasanze amuzi. None uwo nyene ndawe mwavuganye. Ho harayemera. Nayo yakana muzi. Bella Imana ishimwe yuko papa w'umwana ashobora kumwemera. Reka tubisengere kugira ngo bizogende neza, sivyo? Ego. Ndakwizeye ko ataco wompisha. None papa w'umwana ubu ari hehe? Ari hafi.
gusa nyene si kure ari ngaye Bujumbura kandi ubu sinabwiye ko ari muhuza nca ndamuza. none muri ko murayaga na papa w'umwana wumva akuganiriza ku bintu byerekeye iki ubona bizokunda ko ushobora gusubira ku ishuri tanti ivyo bintu twatanga kuvyumvira byo gusubira ku ishuri iki n'iki gusa nako nkikiri muto turetse ivyo vy'umuhungu twirirwa turaganira iki n'iki jewe naramaze gushira mu tuko inda nkashobora kwikurayo hama ashoboye kuvyara nkaguma iyo nzoja hose gusubira ku ishuri jewe lazima kumena suye ku ishuri. ariko mwana neno canjaye ndakwinginze uyo mwana uzomuvyara azovukira mu muryango akurire mu muryango kandi twese tukuri inyuma tugufashe mu mugongo ndakwinginze uzoca usubira ku ishuri ni benshi biga kandi basize abana muhira kandi bakiga bakabandanya ubuzima bugakomeza neza hama niwamara guheza papa w'umwana ukabona arakwitayeho je murahuza muzoheza mu bane nta kibazo tuzobashigikira sivyo ehe uzamufasha sikuvuze ariko gademaye ubu rero wagiye kuraba ugeze no mu rugo rwanje na amapolitike uri kuraho umwana wanje twamufashanyije kumubyara Demayi humura bera sinomuguteranya ko nta majambo mabi nashobora kumubwira none ivyo muri nini je ndiko ndamubaza umuntu yamuteye inda yuko amwemera ndiko ntohoza kuri uyu mwana kugira ngo numve ukuntu dushobora kumufasha naramenyesha urazi ayo wamburiye ushize urabizi iyo wantereye imbere mama bera tekana mu mutima wawe kugira ngo tuyage twige ikibazo cy'uyu mwana uyu mwana aracari mutoyi cyane ntitwamutererana n'umwana akeneye ubufasha kandi agikeneye n'uburere bwa mama wiwe aracakeneye n'urukundo rwa mama wiwe reka tumufashe kugira ngo turabe yuko se wiwe yoshobora kumwemera turabe ko se wiwe twomurondera hama tukamuzana agashobora kutubwira ikintu yoshobora gufasha Bera kugira ngo umwana niyibaruka tuzoheze tumusubize ku ishuri aracafise kazoza keza shade ndakuri ndagarutse kandi mbabarire cyane nakwitwaye ko nari hose jewe impano zimaze kuba nyinshi cyane rero kubw'ibyo nukuri ndagarutse uno umwana wawe kandi ibyo niyumvira byose nibaza ko ari byo byoba ari byiza ariko byoba bisa neza by'ukuri n'ubupfu bukomeye cyane ahubwo nimumfashe iki kibazo cy'umwana by'ukuri Bera nawe mbabarire uri umwana wanje urabizi ko ndagukunda Bera biye byose nabyumvira ku mpamvu Bera ndagukunda urabizi zari impuhwe zawe ariko njya kubicisha mu nzira zitari nziza ngo ni go rukundo mbabarire hanyuma de ndagusabye mumfashe turabe uburyo twakwitaba uyu mwana kuko pe yarahamutse namuhahamuye n'ibyo nuko namuri kuko nanje nyarije biragoye kwakira urabizi nawe igise cy'umwana ngene kibabaza ukacu ubona umwana baramwonoye akingana uko byarangoye kwakira ndibura bituma ufata izo nzira zitari nziza nukuri kandi mari mbabarire Shadema nukuri rema mu mutima urabizi ko ndagukunda kandi atakibiti kwipfuriza umuryango wacu turagukunda urabizi ko atakintu twari bwapfe uyu mwana wacu Bera reka tumufashe aracafise kazoza aracafise amahigwe y'ubu buzima kandi nawe nureme wumve yuko
Yomukana, Yomukana, Yomukana.